nanje namfise izindi sabukuru vyahuriranye nibaze ko mwamenye iyo sabukuru nayivuze rero sindi mu mizilima kuko amakanzu ntiyambara mizima gusa nanje yari isabukuru aho nibuka umunsi bangiriye uko Mutima le comédien umukuru wacu chef de la famille ntiyashoboye kuboneka ngaha mugaba abana biwe baboneze yavuze cicado nuko boza baradufasha ari uno munsi je w'abantu kare nashobora kwicarana nabo tugasangira agafana ariko uno munsi bakubwira ngo wavyibushe Mutima umudima amavyuzi ngo ari mu kukumena inda. Yes bakunzi ba Flip GTV twongeye kubaramutsa abariko baradukurikirana muri kano kanya tubabwira tuti amahoro y'Imana bane namwe. So location ni kuri Mutima bar ni twagiye gukora iki rero ni sabukuru y'umwe mu bagize team Mutima abona busa abandi murazi n'abakomedie babikora neza cyane n'abakomedie badahengeshanya kuduhereza komedi zimeze neza komedi zisukuye. So kuri kamera rero ni MC Blizo kuri Mike na murabona ni MP promoter the baddest cyangwa the best one. So Alice reka tukuramutse kwanza. Ndabaramukije. Umeze neza? Meze neza. Turabona kwanza urashajije nyene no munsi ibintu nyene bimeze neza nyene. Icyambere na mbere reka Flip GTV tukwifurize isabukuru nziza amagara meza gutera imbere n'ibindi byinshi. Murakoze cyane. Ni mu gihe abantu benshi bakunze kutavuga imyaka bakwije na cyane cyane nk'iyo dusanga bakoze urubanza cyane bahamagaye inshuti n'abagenzi kugira ngo babifurize isabukuru nziza kubara akabanga ko guhisha imyaka mufise cyangwa mukwije no munsi ndayivuga mufise imyaka ingahe rero kugira ngo n'abafanzi ba Flip GTV cyangwa abafanzi ba team Mutima bariko baradukurikira muri kano kanya bashobora kumenya ati Alice akwije imyaka ingano uno munsi. Sinayo gusanya no kuyivuga mwije imyaka 72. Urakuze cyane. Abakunzi ba Flip GTV rero murumva yuko ibintu bimeze neza ibintu bikayangana n'akaye kajambo ubwira umubyeyi wawe yakwibarutse akagukuza akagushikana muri bino bigero ugezemwo ukuze ukutukubona. Bongira ngo mwabonye ko namushimiye nabivuze na n'umuntu ndabasha kongera kumushimira kubera ko yagize ukwitanga ubwa mbere bwo aramvyara arandera gushika hongeze uyu munsi mu gihe hariho n'abandi bakorowe inda ego umva ni ngombwa kumushimira kandi kubona ko namuzanye hano nawe akamuri ibirori nuko nyene numva ko hari ikigo gikomeye yakoze kugira ngo mbe ndiho. Nakaye kajamo no nubwira Imana nayo kuba yagushikanye kuri kano kanya. Imana ndashimira cyane kubera ko naragwaye ndakira ndongera ngira ibindi bibazo ndakira inshikana kuri uyu munsi no kuri pe ndashimira Imana cyane niyo yabikoze niyo yatumye mba hano niyo yatumye we uba hano umva amashimwe na Imana. Ku ruhande rwa comedy naho urafise ibikorwa byinshi urafise ibyo maze gukora urafise n'ibyo utegekanya gukora ni hehe wifuza kugera mw'uyu mwaka wa 2022 ko ariho tubona unatanguranye n'isabukuru yawe y'uyu mwaka? Buri gihe itariki nihinduka yamariye nyene ariko ndumva no tuzoshika kuri byinshi tuzokoresha izindi nguvu ziri twazora dukoresha. Ni vyiza cyane aho tugeze naho twitegura kuja naho ni heza ariko hamwe n'imbaraga zacu hamwe n'ishaka hamwe no gushira hamwe turizera ko ibikorwa bizoba vyiza kurutwo byari biri ejo haheze. Reka tubashimire ku kigoro mugize ko kuduha kino kiyago. Nawe mwakoze ni intererano yanyu kubabona hano byaduteye natwe kumva twishimye nakoze. Bakunzi ba Flip GTV murabona ko rero tutarandiriye ibikorwa biracyahari. Yes bakunzi ba Flip GTV murabona rero ubu ndi kumwe n'ivyamamare ndi kumwe twovuga ko ari abantu bari imbere muri komedi abantu bariko baravyifata ngo neza cyane abo nabo sabande ni Nshishado
murabona nyine ko ari umwubaha nyine Nshishado hamwe na Joba comedian murabona reko location ari kuri Mutima Bar nkaba ndi kumwe na team Mutima yo akaba ari muri ko murabona hano reka kwanza dubanze duhere kuri Nshishado abanza aramutse abafanzi ba Flip GTV namahoro mwese ndabaramukije aho muri hose umukama bahezagira eko Joba gute ni sawa aramutse abakunzi kwanza bariko baradukurikirana muri kano ndabaramukije mwese ego bisa nuko nyine uno munsi mwari mwavyiteguriye isabukuru ya Alice nyine mengowe mwari mwiteguye nyine neza kwijambo nyine risukuye no mu sister wacu mushiki wacu umukorego dukora Nshishado nawe ibirori mwavyiteguriye gute ko twabonye mengo baje nyine mwambaye neza ku ikanzu mu gihe kandi byanatangaje n'abantu benshi kuko ubona wambaye ikanzu kandi benshi bazi ko wowe utari umumizi ubwa mbere bwobwo uko twavyiteguriye neza kandi nagomba ndabibutse ko timu Mutima n'umuryango rero mu gihe ari umuryango nukuvuga ibintu byose abagize uwo muryango mutegereza kugirane kubitegurira hamwe na cyane cyane kugira ngo ibintu bigende neza inaco gituma rero mwabonye byagenze uko byagenze nka timu Mutima comme famille twategereza kuyishikira na cyane cyane kugira ngo tumushigikire tumwereke yuko famille arimwo inezerejwe no kuba yashitse kuri uno munsi kandi imushigikiye na cyane cyane muri urubanza aho afeta anniversaire yiwe canke umunsi w'amavuko yiwe hanyuma kwasanzwe badukurikirana nabo babona umunsi nambaye ikanzu niko vyari bitegekanijwe kubera yuko nitubaho uko tubishaka ariko tubaho nk'uko Imana yabitegekanije bivanye n'uburyo twitwara rero uwo munsi nanje nkuko nakivuze nanje namfise izindi sabukuru byahuriranye nibaze ko mwamenye iyo sabukuru nayivuze mpamvu nambaye uyu munsi nambaye ikanzu naho rimwe na rimwe dusanzwe dufise umugenzo abarundi iyo tubonye umuntu yambaye ikanzu tusha tubona directement ngo no mu mizilma ariko iyo tubonye umuhungu yambaye igitenge akambara ibobo y'igitenge nta munsi rimwe turavuga ngo no mu mama tuguma tumubona nk'uwo muntu rero sindi mu mizilma kuko amakanzu ntiyambara mizima gusa nanje yari isabukuru aho nibuka umunsi bangiriye uko akantu kuko mu gifaransa bavuga ngo ni circoncision twatangaye dufite hano dusanga Mutima bakuriye mu kibanza cya Mutima Bar bino bintu bihuje cyane mwabyifuje nyine cyane Mutima Bar nayo yufise icyo ibasuzamwo muri timu twebwe turi timu Mutima murumva ko harimo Mutima sawa umutima urangwa ego twagiye na ishure nizi bijanye n'ivyo kwa muganga mama nkaho ndavise byinshi nakubwiye umbwiye ngo ibintu biranga umutima ngo nakubwiye ko ufise umutwe n'amaguru oya icyo nakubwira cyo umutima ni igihimba cy'umubiri gikomeye rero umutima urafise niwo ufise erore yo kugaburira amaraso ufite amaraso ukaruhika amaraso mu bihimba byose by'umubiri iyo niyo rore y'umutima siko ko umutima hamwe wo kwitera ikare gusa ngo urahagaze ubuzima bwawe bwabupfuye bisigura ko ni timu umutima mu gihe rero umutima uhagarana urabyumva ibintu byose ubuzima buba buhagaze yego ama ibyo gukorera naho ngaha muri Mutima Bar twakoreye uko abandi bahakorera usuruma nawe abantu bizi ibyo kujanisha urumva timu Mutima Bar n'ibiyinyo urumva kujanisha ni byiza urumva ni nko kubona umuntu yambaye nyine akarato agapataro gasa n'agashati urumva ni wa mutima nyene twagumye turondera kuko umuntu aje ngaha muri Mutima Bar
araharuhukira haba mu buryo bw'imirire canke mu buryo bwo kuronkesha ego turi kumwe rero aba ariko aratuma umubiri umera neza rero wa mutima umaze kwaguka ugakora ya fonction yo gutanga amaraso umubiri umera neza rero twaje muri wa mutima kugira ngo turusheho kumera neza aho rero aza ngaho inyuma yaho nyene komedi ya timu Mutima yamuguye neza cyane gose ego arashobora no kuhafatira umutima nk'uw'impene canke w'inka umugukomeza wa mutima nyene wa timu Mutima ego murafite ibikorwa byinshi biriko murategura muri uyu mwaka wa 2022 kandi murabona ko twawutanguye ntituraja kure ariko turacyari mu ntango z'umwaka n'ibihe bikorwa mutegekanya kugira ngo komedi y'u Burundi ishobore kuryoha cyane gusura muri uno mwaka w'ibihumbi 2022 nagomba ndabwira ngo mwitege timu Mutima ku nguvu zidasanzwe kandi babazaniye bishasha biruta ibyo mwari mumenyereye ni benshi bifuje ko twogira amaseli nibaza yuko uyu ni umwaka kugira ngo tuze tubashikiza ayo maseli arahari aranditswe si ivyo gusa hari amascript menshi meza aryoshe akinwe ku buhinga tutari tumenyereye muri timu Mutima mugiye kubibona timu Mutima sinivyo gusa mugiye kubona timu Mutima mu yindi version canke mu yindi shusho mutari muyimenyereye aho mugiye kubona ibikorwa bikomeye biriko bikorwa n'abagize timu Mutima kubera ko muri timu Mutima tuhari kugira ngo dufatane nk'urunana kugira ngo duduze ingabirano y'umwe muri twebwe twese ishike ku rundi rwego rero bisigura yuko mugiye kubona ingabire cyangwa ingabirano zidasanzwe mutari mumenyereye mu bakinyi ba timu Mutima rero ivyo mino 2022 bigiye kuba ibikorwa bizogaragaza timu Mutima na cyane cyane muri no Burundi kubera ko ishusho yacu canke icivugo canke igikorwa twihaye dushaka no guhindura ishusho y'igihugu cy'u Burundi tubicishije mu gukina na cyane cyane ku bantu bari mu makungu igihe cyose bumvise ngo igihugu cy'u Burundi babona impano ziri muri ico babona abakomediye bari muri ico babona abakomedienne bari muri ico inaco gituma tugerageza kwitanga no gukora cyane kugira ngo tunezereze abakunzi bacu aba diaspora mbese n'abandi bari mu makungu kandi tugashimira cyane Mutima le comédien umukuru wacu chef de la famille ntiyashoboye kuboneka ngaha mugaba abana biwe babonetse ntiyashoboye kuboneka abana biwe babonetse no kuvuga twebwe turinze tuhashika nawe nyine abayahashitse kubera ko aho tugenda hose twa dufise ubutumwa bwiwe rero nimba atabonetse ngaha mu muryango twari twabiyaza hari twamufatiriye kandi aha byose ariko arabikurikirana aha ari tumubwiye ngo yubahwe turamukunda cyane timu Mutima tumwifurije kuramba kujya ayama tuje imbere aduhanura atwerekana inzira nziza azabikomeze kugira ngo dukomeze kunezereza abadukurikirana ego atari timu Mutima yonyene n'ayandi matimu y'abakina mu Burundi canke ama TV online ego mbega umundi mukomediye yifuza gukorana na timu Mutima byogenda gute bisaba iki nicyo kibazo mufashije mwebwe mu bisanzwe mu mugwi wacu muri timu Mutima bizise ukuntu bitunganije nicyo kibazo cyo kubaza boss ari ibintu tubaza umuntu mutoya mu rugo umugozi urabona shefu wa famiye ni Mutima hari ibintu udashobora kubaza umwana mutoya ari umushefu wa famiye kambe no babwira ni badushigikire bashigikira impano ziri muri twebwe nta kuntu bagoma tuvuga ngo turabakunda ariko batadurishaka kudufata mu mugongo ngo badupushe badushikane kure ku yindi ntambwe turakeneye rero ubufasha bwabo hanyuma ikindi naco tugasaba Murundi canke umunyamahanga mu diaspora adafise inzigo na kandi subscribe kuri Free TV kugira ngo turusheho gutezanya imbere
kandi agende no ku Ndundi TV naho nyene akande subscribe kugira ngo dutezanye imbere nga tubibutsa yuko muri timu Mutima misi yose ku wa mbere no kwa gatanu no dupostinga ama video mashasha ku Ndundi TV. Ivyo no babwira kandi nkababwira ngo timu Mutima turabakunda cyane gose. Ego abariko baradukurikirana cyambere cyo no babwira ko imitima y'inzigo ko yegeza kure kuko uno munsi arashobora gukurikirana ibintu byawe kuri TV online we wagize kigorora yawe uraturondera mugabo ariko arabiraba yaryohewe no kuryoherwa mugakavaho vraiment atakintu na kimwe akoze ni wa mutima nyene wa wundi mubi nyene ariko twe turi timu Mutima ari ibintu byinshi turiko tuzana systeme shasha ari ibintu byo byarakunaniye kubwira umuntu kugira ngo umuhanure bikakugora bituzanire twe turabahinga tuvyigire hamwe tubishire mu ireresi kumbure tumuhanuriraho amaje kintu no basaba ni ico nyene mugenzange yavuze cicado nuko boza baradufasha ari uno munsi je w'abantu kare nashobora kwicarana nabo tugasangira agafana ariko uno munsi bakubwira ngo wavyibushe Mutima Mutima amavyuzi ngwari mu kukumena inda amahera ngo ni menshi ariko ibanga ni twebwe muri urazi abandi bakomediye bo mu ariko gusa ingeso y'urugo niyo bakuru ariko arabamukomediye abakomediye bo mu bindi bihugu nimwirirwa mubona ivyo babagirira juste twebwe turakora ariko turiko dukorera mu bantu batariko babona ibintu turiko turakora bagatwenga ngo badutwengire ariko bakabona ko umenga badufashije bariko baraduteza imbere cyane ariko umuntu n'uwundi dufatane mu nda dufashane n'iyi TV wanyu nta mahera twabahaye kugira ngo dukoreshe ikiganiro twabahamagaye ngo nimuze mu dukoreshe ikiganiro ariko akaca kwima jene akaca kwima like ikamunanira Murundi w'umutima oya vraiment dukore kandi kakera umurundi yakuzanira utuvuta ukamuduharage nawe yakubu nawe mwabazana ikiganiro nawe nibaguhe iyo teme baguhe like na partage babiguhe kuko nawe wigoye nivyo nabwira abarundi ise tukagira umutima mwiza wo kwitanaho gufashanya nivyo novuga mu cyama no kudukurikirana page bagakurikirana page yacu bagashira ko nivyo byose biba bikenewe kugira ngo barishikare kuduteza imbere. Murakoze.